bantu b'Imana ndagomba kuvuga ngo tugomba gukura mu gutahura koze y'ubwami bw'Imana, aho kubera ubwami bw'Imana n'inyungu z'ubwami bw'Imana n'Imana yacu, nimba twaramenyanye tukaba twarakundanye, aho tugomba kumenya ngo hariho ibintu dufitiye accès, dufitiye liberté yo kuronka, twemerewe, ariko naho ndavyemerewe ndashobora kuvyipriva, kuko ntashobora kumva ingene noshobora kuba ndiko ndakora ikintu gitandukanye n'ico nari kuba ndiko ndakora muri temps nita ko iri normal. Ndagomba kuvuga ngo mu ishengero rya Kristo harageza ahantu habaho maturité no gukura mu Mana, hamwe abantu bavuga ngo ego ndashaka mariage, ego ndashaka promotion, ego ndashaka liberté, ego ndashaka ikinakijya, ariko kandi naho ndagishaka sinshobora kugishondera canke kukigira ko accès mu nzira zitari acceptable. Uriya aranyigisha ikintu gikomeye, aranyigisha ikintu citwa kuba vraiment committed kuri koze y'Imana. Nukuri ubu nibwo bukene bw'ishengero rya Kristo muri no myaka. Ishengero rirabuza abantu bari committed. Ishengero rirabuze, ubwami bw'Imana burabuza abantu bari committed, abantu bari engagé, abantu bitanze, abantu birekuye. Ibi bintu nta muntu yobikwigisha atari Muhemu Yera aje ngo abiguhishurire. Ndasenga ngo Muhemu Yera akora ico je ntashobora gukora. Uriya s'umuntu ntibatubwira ko ari profete, uriya ntibatubwira, nta bintu byinshi bamutubarirako, ariko namufatiye kuri aka kantu konyene Bibiliya imuvuga ko uretse ko yishwe kandi bakamutwara umugore, ariko uriya ndamuravye aranyigisha ibintu bikomeye binyereka ingene umuntu ashobora kugira ukuntu atahura ibintu. Igihe abandi twokwibaza yuko iyo liberté twoca tuyivumbagazamo tukayivumbagazamo, ariko we aravuga ngo ni gute noja muri plaisir charnel igihe isanduku ry'Imana, igihe inyungu z'ubwami bw'Imana ziri menace, igihe mes collaborateurs bariko barasufra pour le royaume de Dieu, ni gute jewe no bandi muri plaisir. Ndashaka kuvuga ngo hari igihe tugomba gushika ko mu buzima bwacu mu gukura mu gakiza, aho twishushanya nabo dusangiye urugendo, aho twishushanya n'ihanga ry'Imana, aho twishushanya n'ubwoko bw'Imana, aho twishushanya n'inyungu z'Imana, zigatuma rimwe na rimwe dushobora kuhonosa ku nyungu zacu, malgré que muri Kristo Yesu turafise liberté yo kubibamwo. Uriya yarafise liberté yo kuryamana n'umugore wiwe, ariko ndakunda iyo mbona umuntu ahononsa kuri liberté afise, kuko afise ikindi atahura kurusha umwidegemvye afise.